en fait umuntu ategeza kubaho yirimbura yisuye akavuga ati ikintu ndi mu by'ukuri ikintu ndiko ndi mu by'ukuri cyari gikwiye ubu buzima ndiko ndabona nibwo nari nifuza kubamo nimba ubwo buzima bwawe atari bwo wari wifuza urimo akaba utabunezererewe gerageza uhaguruke wiyumvire ikindi kintu ushobora gukora gishobora gushikana ku bundi buzima wifuza gushikako. Twame twibaza ko bambere na mbere umutahe wa mbere n'amafaranga. Umutahe wa mbere si amafaranga. Umutahe wa mbere jewe reka nshake ndawuvuge abandi baza kuvuga iyindi. Umutahe wa mbere no kwiyemera. Mbese muzabima akaba ari abantu biyemera umenye ko mufite umutahe udasanzwe. Mu gihe ugifise umutwe ukora amaboko amaguru sivyo n'amagara meza neza cyane no mutahe wa mbere buryo. Hariho muri mentality y'abanyafrika dufise yuko ngo iyo umuvyeyi wawe canke umuryango wawe utigeze utera imbere ngo n'abawukomoka ko bose badoca bapfa watacu bigeze bagira iki ngo bimariye mwandi majambo suko ahubwo wewe ubuzima ni komba iyo umuvyeyi yakovyaye akagushikana hajya akagufasha ukiga kugira amahirwe kiga canke bitakunze ngo wige ariko ni wowe kwicara ukiyevara akavuga ati none ubuzima mbayemo kabandi byakunze ugwaruka twifukure tubaze kwifukura twubahuke tubaze kubahuka twicare twiyumviririze ku migambi tugomba gukora tuyihereze forme tuyihereze amafaranga tuyihereze intumbero hama n'ibyo binagoye turondera abantu bamaze gutera imbere babidufashemo kugira ngo dushobore kugira iki kwegera aho novuga ama institution abijejwe bidakunda nabo twegere n'abashoboye kugira bishoboke ikibazo ni kimwe wowe wagwaruka utarashobora kujera amafaranga 1000 wo gweza miliyoni 10 wozije muri East Africa uburundi n'ubwa nyuma bufise ibintu busohora hanze bisiguri nico akakanuzanye niko nagomba nce saba bisiguri kirere bisiguri ko production y'u Burundi ni cyane arico gituma ugwaruka nitwo kwitwaza ngo nakina ko dufise aho ugwaruka ituve mu mashuka duhaguruke nimba ari vyema tubidandaze d'une façon professionnelle nimba ari amanuzenye amagi tuyadandaze d'une façon professionnelle ikintu cyose tugigire professionnel je wombwira ukuntu amavuta amamesa y'iguca cyo Burundi ukuntu tufise amamesa meza mugaba amamesa dashobora yiwacu dashobora no gusoka ngo aje mu gihugu cy'u Rwanda reka ndakuramutse wowe uri kuradukurikirana aho uherereye hose waba uri mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi waba uri mu mahanga ahatandukanye haba muri Amerika muri Canada Australia cyangwa Europe urakuramukije uyu munsi n'umunsi usanzwe umunsi twashoboye kuronka abatumire beza biteka mu mwanya ndaza kuba bamenyesha jewe nkaba nitwa Raj yakaba ari Buja Town TV haba ndagutumiriye wowe uyiravye bwa mbere ko ugira subscribe kugira tubandanye tubona ariko dukurikirana hama like yawe no turayikeneye na commentaire hari izidukebura n'izidutera intege zose zidukora ku mutima uyu mwanya rero ni umwanya mwiza dufise ikiyago n'abatumire banje abatumire bacu n'ikiyago aho tuza kuyaga ibitandukanye n'ibyo bitandukanye tuza kuyaga ko harimo ibi za kugirira akamaro urwaruka aho tuza kuyaga kuri topic nziza cyane ndaza kubibamenyesha ariko reka mbanze ndabakire mu bwanyu bwacu bwa Buja Town TV sinomva aho nza guhera ariko nkuko dufite umukobwa umwe reka duhere ku mwigeme wacu ngaha murakoze abakunzi ba Buja Town TV turabaramutse cyane mwiriwe cyane mwaramutse nkuko yavutse bibaye naho muherereye naho yavuze Jesse n'umushitsi hano Jesse ntabwo ndi umushitsi murabizi bon abatari bake murabizi ko ntari umushitsi so abona ko ndi umushitsi reka mvuga ati murakoze ko mikaze ni Australia Kimani yego cyane tuvuye ntitwasha dutarukiri no reka tugende nawe sinomita ko ari umushitsi ariko ni umushitsi kubera ko ngira ni rya kabiri twanyanga yego bacari umushitsi ko nturakwiza gatanu turakwakiriye nawe murakoze ku mazina bayitwa Elvis Mugisha
hari n'agatazi nako sindakavuga nzokavuga ikindi gihe nagaruka binkunde bitankundiye naho ubwo kazora kamizwe n'ingoma cyangwa kazora kabanga kanje yego ndubatse mfise umudamu umwe sinsa abadamu babiri mfise umudamu umwe nta mwana ndagira ndumva ndacari mu rwaruka murakoze and the vibe urana yambaye Visit Burundi brand nini cyane of course nabo tubatumira kugura udupira nk'utu azoba hageze gute muzoshaka kudukontaktinga kugira ngo tushobore kubereka aho mushaka kwitora agapira kamwe n'ibihumbi 49 se iyo noti urahawe kaze kuja mu biko mu zindi murakoze cyane ndi mu marundi basanzwe batuye hanze nkora imirimo yanje hakurya y'amazi ariko nkaba nsanzwe ndi umurundi kujana kwijana murakoze cyane reka nce ngenge iburyo bwanje nakiri nyakubaha urakoze cyane yego bo ku mazina yanje nitwa Imenzi Sabira ariko benshi basanga banzi nka Melopness cyamama benshi banzi nk'umuririmbyi ariko uyu munsi nibaza ko tutaje kuva ku by'umuziki ariko tuje kuvuga ganini kugwaruka muri rusange yego ariko naho nyene turaza guhengamira gato kiri by'abangombwa murakoze cyane reka rero nanjye ndabakiriye mu kugira agakiyazi gatoya duhurize hamwe twese agakamba nabe kwa dukurikiranira twavyogenda bashaka ko ariko barasoma nabo baba bateraniye kudutandukanya ego murumva ko umwe wese yidondoye umwe wese yavuze icari uno munsi rero hari ikiganiro tugira tuganireko hakuru cyane kiraba kugwaruka ariko simvuze yuko no utarugwaruka abo bakuze bajya abapapa bajya abamama bakuze kuko nibo bashigikira ugwaruka kugira rugere ku ntambwe zitandukanye namwe nyene kirabaraba kugira mushobore kuba dutera intege okay uno munsi rero tuzakuyaga ukiyago kirabira cyane kugwaruka uyu munsi turabona kugwaruka rufise ubwoba cyane mu buzima ugwaruka ruratinya cyane kandi ugwaruka ari twe bakunda kuvuga ko turi Burundi bw'ejo usanga dukunda gutinya kugenda mu migambi yo guteza imbere sagasese shwa mu rumuri turabizi turiga ariko twaheza amashuri bamwe tukaja kuririmba nibikonde abandi tukagenda abandi tukaja mu kiyede nibikonde aho benshi dusigaye turota gusiga igihugu tukigira mu mahanga nkuko Big Man hagiye yabivuze asanzwe ari umunyamahanga ariko gusa ni gute ugwaruka rero twotinyuka umunyamahanga wo mu Burundi ni gute rero ugwaruka twotinyuka sivyo gushora imitahe yacu gushira imitahe yacu mu migambi yo kwiteza imbere sivyo turabiye kuba bikoze ubwa mbere bigakunda canke kuba bikoze bikwananira sivyo ni gute buri gwaruka gose gotinyuka gufata umutahe wahaba umutahe simvuze ko ari amahera menshi washobora gutanguza 5,000 220 ukayishira mu mugambi wawe w'iterambere ejo bundi tweko turayaga utubwira ko worora imbeba nka zibiri ziragurwa nk'ibihumbi 10 ute rero twotinyuka kugwaruka rwafise ubwoba reka ikintu cyambere cyo novuga nuvuga ko reka ntangure gushimikira bwa mbere na mbere burongozi bwa Buratawundi bwaduteguriye twese nitwicaye ngaho ni kubera ko tuje kuba inyishu ku bibazo pete cy'ugwaruka rwose rushaka kuba bifise ariko nuko natwe turugwaruka dushaka dufise aho tugeze Yesu nibaza ko twe twaratanguye uko biri kose naho tugomba gushika aba rero dutereye kuko abantu benshi batinya kunanirwa baratinya kunanirwa cyane umuntu ataratangura bazi yuko ategeza kunanirwa ntashira mu mutwe cyane uburyo bamaze kwishiramo ko bizokunda gutegeza gutangura ahubwo abantu badatangura n'abantu bama bazi yuko buri kimwe cyose teguye ubonanirwa so je rero nkuko nza kubivuga ko ikintu cyavuga ati wowe katavuze ibyo akora akora iki
ngira yarabishashaje ndaga cyane bibaze ko ngira ngo batari bake ngira barabizi naho byo bari batarizi cyane kandi akaryo keza kugira tubimenyeshe ndi umwe mu rwaruka ashobora kuba naragize imigambi mikeya ishoboka mugabo twifuza gushika kure nico gituma tubandaye tubiganirako yego ndi umwe mu batanga amaservice ya decoration hambavu yaho novuga mu bijyanye na protocole kuko nawe n'umugambi kubera ko ntarabitangura narabibona ababikora ntibaze yuko ngira ngo bariko babikora mu gufasha peut-être ataco bishobora kuba bibunganira mugabo mu nyuma amaze kuvyigako umugambi wari wose urabanza kuwiga ukavuga uti bambe iki n'igiki kizomarira abantu nandi kizogaruka kumarira iki iki n'igiki kizomarira abantu nanje ubwanje kizogaruka kumarira iki tugarutse rero kukiyago ati ni gute ugwaruka botinyuka gushira imitahe yabo imigambi itandukanye barabe kuba bishoboye canke abo byananiye ivyo bintu byose bibiri haba kuba bishoboye n'abananiwe novuga ko ari inyigisho zidasanzwe kuko urabe kuba bishoboye biragutera intege urabe kuba byananiye ntibisigura ko ucuheba nawe ahubwo ucuraba aho yananiriwe cyangwa wiga aho yananiriwe cyangwa ukamwegera cyangwa ukigira kure ukavuga ati hajya sinzohagirira esheke reka nce mu yindi nzira rero ukavuga uti ibyo bintu byose ngomba kuvyiga kugira ngo nanje bimvire mu kindi kintu swate ibinyigisho canke ibindi nta muntu ushobora gutera mu buzima ntarandiriye cyane kugira ngo tugende sindabimarire ko ngo mvuge byose kubera ko ari byinshi cyane twobiyaga ngo tubiheze ndashaka kuvuga nko ku bantu urwaruka cyane cyane ubwoba bwa mbere no bakuramo bareke kwiyumvira yuko bavuze imitahe y'urwaruka ushira mu imitahe mu migambi twame twibaza ko bwa mbere na mbere umutahe wa mbere n'amafaranga umutahe wa mbere s'amafaranga umutahe wa mbere mwavyumvise umutahe wa mbere nemeza no kutagira ubwoba gusa kwiyemera dufate kwiyemera ni wo mutahe wa mbere mu bintu byose ugomba gukora umutahe wa mbere jewe reka nshake ndawuvuge abandi baza kuvuga iyindi umutahe wa mbere no kwiyemera mbese muzaba akaba ari abantu biyemera umenye ko mufite umutahe udasanzwe reka tugushimire cyane ndakumviyeho naho hari ibintu bisanzwe nzi ko ari imitahe ariko urumva nako kantu kajara kandi urakanditse mu bindi bice bitanu mu byo najya nsazo nzi ibintu uzi imitahe ufite imitahe ne ndayikubwira n'abajya gushaka wowe nawe uraza gushikira yego reka tugushimire cyane hagati aho reka ndamutse umwigeme yitwa Ozi irakoze uno munsi twari gukorana kino kiyago mubonye ngaha twari kuba turi kumwe ariko ntivyakunze kubera ingorane z'ubuzima n'amagara ntivyamukundere reka tumuramutse ahari hose turamusohoje n'imisohoko ariko reka ndabasezeranya ikintu kimwe hari igice cya kabiri cy'iki kiyago ko ndazi nikiza guhera ngaha Ozi irakoze azoba hari kubera ko nawe ari mu rwaruka yatangurira kure ariko no munsi ageze ku yindi ntambwe kandi itari reka tumushimire cyane naho bitashotse ko aboneka ngaha ariko inyigisho ziyo muzozironka gukurikira turagushimiye na hari akantu twigishije umutahe wa mbere kwiyemera mu kutagira ubwoba ubwiyemezi kwiyemera byo ko wiyemera imitahe ni myinshi cyane aho nkaje ngiye kuvuga ati ndashobora kubaha amatemonyage je no baha amatemonyage je mu bintu bike canke bitombayemo nta mutahe w'amafaranga n'ibizo ntangutse urakoze temonyage ziraza nyakubahwa kuri wewe umwe mu rwaruka dukure mu bwoba no kuvuga je nka mu camake mu gihugu cy'u Burundi nta ni tahe nta migambi ndahakora ariko kandi irahari ko niraduga nkuko ndavyifuza umunsi yaduze ndo tunavise imitahe kanaka ziko mu minsi tuzogutemberera hajya ahantu yego kaze nukuri kaze nshaka mugambi mito ariko nifuza kuzokura nyine ukaguka yego kuruge n'abana jewe ari ikintu nkunda kuvuga ati mugani nkuko umukobwa yari yabivuze ati kwiyemera hari umuvyaranje no nkunda kuyaga nawe yitwa Gabi no nkunda kuyaga nkaho ati jewe ndifuza yuko mu myaka nk'itanu iri imbere hamwe nzoba mu kare negereye kira murundi wese niba kwa narigeze kugira ubworozi bw'inkoko ntibwankundiye inkoko yego naravuga ati je nifuza yuko niba inkoko iguyumbi 15 19 cyangwa 20 y'amafaranga
je ngomba kira muntu aza kurangura iwanje nkoko ndamwe ku mafaranga makeyi ndaborohereze kira muntu wese atuye mu karere aho dutuye kugira ngo ashobore kugira ubworozi kanaka ko nanga abanditsi bati twakuye imivyaro y'inkoko kwa kanaka twakuye imivyaro y'imbeba kwa kanaka ni ikintu citeka sivyo ino ko ndavuga imbeba ntibaza baca gwecha imboga zishamba oya ikindi naco reka dusubire kunoze ku mitahe nk'uko umukobwa ariko avuga je nkuze kubwira bati mu gihe ugifise umutwe ukora amaboko amaguru sivyo n'amagara meza neza cyane no mutahe wa mbere buryo subira umutwe ukora neza amaboko amaguru n'amagara meza niyo wari wavuze ngo bine binera kwindiwa icya gatanu wize wongeye ko niki kwiyemera uburyo ndi wasi yani self confidence niba akanako ndakigiye no munsi je ko ari ibintu kenshi na kenshi ngomba kujamwo habate ariko rero bakana kabara bikoze barananiwe bacu n'abakomeye nta kwiyemera mfise ariko umusista nyigisha kandi kantu gashasha no munsi ashaka kugira gutera mu ganda ko muri bijya binanasanga nyumfise none ko gatanu ndabe ko bizoshoboka yego ndibaza ko ndashitwatse urakoze rero sasa rero nashaka kumenya tukiri ngaho imbere ko nshikira ML of mess gutugwaruka ubwo bwoba bwo tuvamo gute ubugwaruka aba kisha wewe urana wewe waravuze ati okay nubwo gende umunyamahanga reka burya hajya nawe washize amanga waratinyuka ukavuga ati reka shire mu mbeba gatoya nkuko wari gushira mu bindi kandi utasanze n'abanino urumva waratinyuka uravuga ati obigenjeje gute basi wewe shaka twumvire ngaho wewe wabikoze gute wabishitseko kugira n'undi ariko agitinya akivuga ati oya ejo nzohomba je nk'ishimo ashobora gutanga nuko je mvugira ku bantu basanzwe batuye hakurya y'amazi cyangwa mu mahanga mvuge mahanga sivyo ntabwo bakunze kugira ibintu byo kugira abizigirwa ngaho muri iki gihugu na cyane bacungire ibintu by'imigambi yabo hari benshi maze kumva benshi bari kwarenga kanaka n'amahinga zingahe zose zarapfuye cyangwa ugasanga uwo muntu byaheza zigurishije urumva amafaranga acakuta ku mufata imiduga yose imiduga ibiki gasanga yo ngo yanka ngo yaragwaye cyangwa abandi basanga ngo yaguye mu ntuze yaguye muri uruzi mu kinogo ibyo baravunitse yarabuze ubuvuzi ibintu nk'ibyo rero majama kejewe ico navuga mvuga rwo hanze cyangwa abantu bo hanze no gusanga bafite intuzenye ata babuze ndiko ndishaka ko cyakoze mu budget kugwaruka go hanze no gufatiye ko gute nabo nyene botinyuka ingandi mu Burundi usanga badafise abantu bizera muri iki gihugu majama keje abandi nabo gasanga babuze aho bobihera hagira ugwaruka ngababwiza ukuri ugasanga bishokora babesha ukurumva ugasanga ni ikintu kigwa nk'imiliyoni 6 cyangwa miliyoni 15 dufata karero kuri 15 ugasanga mu ngo ni miliyoni nka 30 ukurumva nukuvuga acagira double yuko we agiremwo ukoko kwiwe uwo nga ukundi ko guce ku munyamahanga urumva je mfate ku rugero kugwa bahari hanze nta rizigwa afise muri iki gihugu majama keyi yego ubwizigirwa yego nibaze yuko sanze hari ahantu hamwe tugomba guhuriza navuze ko mu mitahe ugwaruka tubwirizwa kuba dufise ari mitahe myinshi cyane ndagira avuge ko umutahe ugira kabiri nari nzi ko mu biyonza kuvuga havuye kwiyemera ikintu gikurikiye ari ubwizigirwa niyo mutahe wa mbere no kugira kabiri cyane abantu nashaje ndanahagera kuko novuga yuko umaze kuba ugutegura gukora ikintu udafise ubwizigirwa nta muntu azo gutumbera rimwe ntazo gutombera igira kabiri tushatse naho kuvugira kuri abo kuri ubwo gwaruka nabo canke abanyamitahe bo hanze baba bagomba kuinvestisa mu gihugu cacu nabo twobihoza gato tukabanza kuvuga ku bongahe wacu kuko twebwe nimba twoba tugomba gushika ku kintu ntacambwira umuntu ngoshaka ufashe ushigikire muri umugambi kanaka uwo mugambi yawushigikiramo hacisha ndamwereka umugambi atari uwanje amafaranga wayabitse ugacumenga umugambi wo kurategura ukuzanira amafaranga utari bwakora bacuvuga uti diri ni abantu badanaza diri batarazikora
ugasanga idiri yo kungukiye peut-être nk'umuriyoni, dufate nk'umuriyoni ku kwezi urose uwo muriyoni mu munsi umwe acubona uti diri niyi ugacufate cya kintu wagenda urabesha umuntu umwe uragiye ngaho reka dukoresha terme ya diaspora ngana n'abantu tuzi yuko bafasha vraiment mu migambi igiye itandukanye ugacufata ico kintu wabesha umwe ukibeshe batanu abo batanu bafashije nk'ugwaruka amajana 5 kugira ngo rushike ku migambi yabo umugani urumva wamaze gutakaza ubwizigwa ku muntu umwe nukuvuga wataye umutawogira kabiri aho wiciye abandi ba nyamitahe benshi ndetse nabo bohabyo mitahe kugira bakore so reka rero tubandanye kugira ego nyakubahwa muririmbyi wacu nawe turashitsi wawe mbabare uguma ndakwita umuririmbyi mbega warabitaye n'akabando nawe n'umutahe kurimba n'umutahe nicyo kibazo cya mbere ndamubaza mbega warabitaye utana n'akabando ejo bundi namwe ndaba YouTube channel yawe haize mwenga imyaka 3 atandiri musubiza warabitaye utana n'akabando imbere yuko ngira akantu twunganye n'ikiyaga turiko banze yishura muri abakunzi biwawe bibakumviriza umve basi uko no mu kugaruka murakoze cyane ubundi impano ntahija impano ntahija impano ishobora gusinzira mugabe impano ntabwo iyo umuntu akiri muzima impano ntabwo ishobora gupfa rero iyo umuntu amaze igihe atari karakora kuvuga ngo ibintu abashobora kuba yabihevye mugabo ashobora kuba kumbura yabanjije kubangira gato kugira ngo abanze arabe ibindi bintu ushobora kuba bimufitiye inyungu kurusha kuko je nubwo ntabivuze nize economie et commerce international no kuvuga mu bintu sanzwe narize harimo kwitunganiriza imigambi wanashaka no gufata icumaze vy'ikurakora ukabanza kwisubirako ukabisuzuma kugira ariko ivyo bintu bikugumamo kwitunganiriza imigambi ugacufata n'ivyo uri kurakora ego donc harimo kuraba yuko ivyo uri kurakora wo bigumamwo canke wo bihereza n'intumbero canke bibaye ngombwa navyo ukabivamwo kugira ushobore gukora ikindi gikorwa gasanzwe ari no muhinga mu byo turimo yasinavuga ngo dubuhinga ariko rero kuba umuziki nabanje kushira hasi no kubera ko nabonye ko mu byo nkeneye mu no mwanya umuziki ntabwo urimo mu bintu bifite inyungu muri kano kanya majambo make suwihuti suwihuti neza cyane majambo make kuko iyo mvuze uko suwihutirwa kuri jewe kugira ngo nshobore gushikaho nipfuza kuko nasanze bivanye isoko ryo mu riringa mu Burundi n'imitaho umuntu abishiramwo ni ibintu ntabwo yashobora kugaruza rero niyumvira ni kubera ikintu mfata iyo mitahe nkafuma ndayitereka mu bindi bintu ko muri ivyo bintu nkazoza kubisubiramwo maze kugira aho mpagaze hari kubera iyo mpamvu turakaze cyane uravuye mu muziki sivyo ego nituza ugeze uyu munsi kumbure nkuko yaje kubivuga ati umuziki wasanze atari ikihuta muri kugira gushikana ushaka ego ubu bugeze wabonye ari byihuta ahantu ngeze ndi mu entrepreneur yavuze ngo inkoko ngo zaramwankiye ariko jewe inkoko narazikoze kandi inkoko narabyoroye kandi inkoko uzifashe neza zirimwo ubuzima zimvuze ko zirimo ubuzima zashobora gukura umuntu kuri nivo imwe zikamuteka ku yindi hambavu y'ivyo maze kubanga gato y'umuziki narize n'ibindi byo gukora ama machine ashobora yo kubundikira inkoko ibyo byose nashoboye kuvyiga ndashobora kubwira iki ndashobora kubimenya rero no kuvuga iki ibyo nivyo ndimwo hama ibindi nabyo ni kwirukanye dukwiruka by the way nizi mpuzu nambara nk'iyi nambaye uyikeneye ndashobora kwimushikanira ahantu hose abari n'abantu igihugu cyacu kimwiza mwana iyi mpuzu wambaye ndayikeneye canke wowe uyikeneye igitagagira gisharitoraje iyo mpuzu yambaye ntuziyari iri mpuzu nuko raje to biraba yakorewe muri Turki ni zo muri Turki ni impuzu zikomeye cyane rero ushobora kuba ayikeneye dushobora kuyimukurira Turki tukayimura Turki tukayitereka ngaha mu Burundi impuzu akayiroka byoroshe General yaravuye mu Ruvumera guys izi ni zamana rero nababwiye rero ico mutazi Emeloveness yatangwa muri kugira uve mu muziki witwa umustar
sivyo yego rero ndashaka nawo undi agitinya ari nikuvuga acitwa dufate nk'ubu abanyamuziki no baca bashaka gukurikirana cyane mwe twita mu underground mu upcoming wowe rero gute washoboye gutinyuka urashingura ikirenge cawe uravuga ati je umuziki ndabanje ndahagaritse yego ndashize umutahe wanje nkoko ndashize umutahe wanje mu gukora ama machine ndashize umutahe wanje mu mpuzu ndazi nayo wanje kwigira ku bandi yego abo byakunze canke nabo byananiye rero ibanga wakoresheje kugira ubundi raja kugira n'ujya wundi ujya yicaye haje ubundi raja reka navuge amajambo make kubaho neza no kubaho nabi byose no kubaho kubaho neza no kubaho nabi byose no kubaho uraba no kubaho ukubaho neza biraharanirwa ukubaho nabi birarondegwa sa ikibazo numva cegira kandi antabaranyishure neza yego eme abayeho neza cyangwa abayeho nabi je mbayeho neza okay urakoze cyane namsa kandi kabazo eske kubaho nabi no kubaho neza byose no kubaho ariko bidasobanura ko ari amahitamo ya muntu n'amahitamo ya muntu naho nashesha akandi kantu ngo kubaho neza biraharanirwa kubaho nabi nari gituma kwa jijo kwa kanwa gashizeko igituma nagashizeko ni kubera iki ni kuvuga iyo tuvuze ikintu giharanirwa umuntu wese agerageza kuraba ikintu kimufitiye inyungu kavuga ati kwendeke namwe inyungu zanje ngomba ndagikorere n'umutima wanje wose n'inguvu zanje zose kugira ngo gishore kunkora kuri nivo imwe gishikane ku yindi bisigura iki umuntu suwobaho yama yicaye mu kintu kimwe avuga ati ikintu nico kizombeshaho umuntu nuwobaho avuga ati afise invision kavuga ati est-ce que kino kintu en fait umuntu ategeza kubaho yirimbura yisuye akavuga ati ikintu ndimo by'ukuri ikintu ndiko ndimo by'ukuri cyari gikwiye ubu buzima ndiko ndabona nibwo nari nifuza kubamo nimba ubwo buzima bwawe atari bwo wari wifuza urimo akabunezererewe gerageza uhaguruke wiyumvire ikindi kintu ushobora gukora gishobora kugushikana ku bundi buzima wifuza gushikako ariko rero imbere yo kubaho nabi nabi gituma birondegwa naho igituma nabi kubaho nabi birondegwa yego hariho abantu twicaye no munsi bashobora kuba bicaye badafise ikintu na kimwe bariko barakora kubera bagize muri bo amahitamo bagize amahitamo yo kurondera kubaho nabi kuko ntibigeze bashaka guharanira ubuzima bwiza bifuza kuzobaho ugushaka kubuharanira turindire gato kurondera no gutinya harimo no kugira ubwoba reka ndabikubwire igituma jewe ubwoba rimwe ntaza kubuhagararako igituma nabuhagararako ni gutyo uno munsi muri Afrika reka ndakivuge dufise mentalite z'uko imisi yose twisunga imiryango yacu tuguma tubona yuko upapa wacu n'ipapa wanje nimba byarakunze naje bitegeza gukunda nimba imiryango yacu byarakunze bitegeza gukunda bagashaka ngo umwana ngo w'inkende ngo afagira gute ngo afayurira igiti iyo ni umwana w'inkende afayurira igiti no kuvuga iyo ni migenzo ni ibintu adeza ahubwo tugavuze nabi bavuga uvuka ku nkende ugapfa uri nico kintu uvuga ku nkende ugapfa uri igiti bisigura iki hariho muri mentalite y'abanyafrika dufise yuko ngo iyo umuvyeyi wawe canke umuryango wawe utigeze utera imbere ngo n'abawukomoka bose bazoca bapfa watacu bigeze bagira iki ngo bimariye mwandi majambo suko ahubwo wewe ubuzima nikomba iyo umuvyeyi yakovyaye akagushikana hajya akagufasha ukiga kugira amahirwe kiga canke bitakunze ngo wige ariko ni wowe kwicara ukiyevura akavuga ati ubu buzima mbayemo kabandi byakunze canke nimba ari abandi batakunze abo bitakunze badufasha iki badufasha kugira ngo amakosa bakoze tuyasubiremo yego abo byakunze nabo bidufasha nabo guca mu nzira baciyemo kugira ngo dushobore gushika aho baciye canke turenga aho bageze rero bisigura iki abantu bananiwe mu buzima kumbure ntibago badufasha kugira ngo tunanirwe badufasha kugira ngo turabe amakosa bakoze dushobore gushika kuyakosora hama dushobore gushika kure abo byakunze nabo bidufasha guca mu nzira d'abord baduheza icize ariko bya bintu bishoboka rero badufasha gutambuka tugaca naho baciye mugabo tuvuga duti hari imbere tuzohashika naho rero urakaze narafite akabazo ko kureba none eme
Arakantu mbishije menga gasana gabereye ku munyamuziki turi kumwe arakabaza nafise kuri yene none dufate yuko muri bajya bose bamwe bananiwe ni harabo baba barananiwe ku buryo babuze support y'abantu cyangwa erega hari abantu burya ndibaza baba bakenera unuze ko kundi muntu cyangwa bashobora kubasunika bagira imbere hari ikindi kintu bavuze ngo reka maze ndoreshe kunoze ku kibazo none bajya dukora bamwe tuzi cyangwa duhora tubona byo byarananiye ntaho babibaza yuko atari kosa ryabo ariko sa ubundi ibintu byose birashoboka ariko none abo byakunze bose barose support aho no tugomba kwiga twese ikireje n'ikibazo no kuvuga iki abo byakunze bose barose support birashika bamwe ko barayironse ushobora kuyironka nimba bararose support barose support yo kurugero rwahe barose support kuko uno munsi ugaruka aho dupfira twumva yuko support ari amafaranga nico nagira nce mvuga nanje twumva yuko support ari amafaranga mugabo nk'ubu wewe mugisha ubuhoze umuntu akavuga ati burya rero hako ndagweza amafaranga akira isuka ndafise umurimo uje kurima burya wowe uja kurima rafise so kibazo umuntu akavuga ati je hako ndagweza support y'amafaranga je ndafise umurima ndagweje isuka genda urime of course no rema wewe nuko bitahura ariko no munsi yo twumvise rengo support twumva yuko ari amafaranga baje bakanabura ahantu bakanabira ikibazo ni kimwe wewe wagwaruka utarashobora kujera amafaranga 1000 wo gweza miliyoni 10 wozijera gasubiremo ugwaruka utarashobora kujera amafaranga 1000 wo gweza miliyoni 10 wozijera okay peme Ondise ngomba kuvuga ko abantu cyane ndagaruka ndakubwira sister n'abandari burya umuntu abantu zo kubona cyane ko byananiye kenshi tunanirwa kubera iki twiyumvira ibyo tugomba gukora twiga ku bintu tugomba gukora buriya umuntu ikintu wamaze kuciga ukavuga uti uyu mugambi wanje reka dufate yuko ari nk'uwo fatari mu gukora amasabuni niyo migambi twumva cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ngira gwaruka rutarakora amasabuni ni ruke bref ariko navyo ni vyiza cyane abantu bakunda kunanirirwa arumviza ngo abantu bose ngo abantu benshi ngo umujene kanaka yarakoze amasabuni uvuze ikintu nagomba kuvuga bandanye kometse yarakoze amasabuni byarakunze ugaca wumva okay byarakunze ntuzi uburyo yabitanguye ntuzi petetse imigambi ya pito imitahe yatanguje hari naho uwo muntu byakunze yatanguze umugambi aravuga ati jewe mfise umugambi wo gukora amasabuni aya naya nzoyakoresha nk'imbarama haje ma ingredient mu kirundi ni gute ibirungo okay ati amasabuni yanje kadukoresha ibirungo nzoyarungisha ibi nibi cenda yadandaza amafaranga majana 3 ruti ndandaza ku mafaranga majana 3 nzozidandaza hanana nzokoresha uburyo ubuntu bwo kuzidandaza sivyo petete carondera na equipe mufasha kudandaza uwo muntu ivyo nakaba yaravyize ko vyose hagaca hazundi gwaruka rero petete azi yuko agaca cyane hirya washaka kugira amakoresha karondera wewe niwe washitse kuri ivyo bintu wakoze isabune nziza ntace nzanga kubaza buryo watanguje imitahe ingana gute watanguje amafaranga ingana gute ugacuvuga uti jewe shana ariko ko natanguje imitahe y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi ugaca wumva wewe petete ufise nk'imiliyoni 10 ahantu kuri konte yicari atacikora ko kumva ko wakuramo miliyoni 2 yatanguje umugambi birasanzwe ugaca ukorokera ku bakozi basanzwe banabizi petetre canke batanabizi ugakora ibintu bisanzwe nyine utize utaravye ingene zikorwa ugashushira kuri amafaranga amajana 3 buryo umugambi wawe uzotegeza guhomba kubera ko n'umugambi wakopye utize ko utigeze wiga ikintu na kimwe petetre wamaze kuyumviramo inyungu izovamwo canke uriya vyarakunze muga byakunze kubera ko yabiteguye yavyize wewe rero ntigeze uvyiga ko washoyemo wa mutahe twavuze amafaranga mitahe yindi myinshi kandi nakenewe gusumba amafaranga mu migambi tugomba gukora ikindi kintu je maze kubona abantu bananirwa kenshi abantu bananirwa mu migambi kenshi abantu muze mushake mu mpinyuza n'abantu bakora imigambi batize okay mwe naho kuri bamwe dufise ubwoba ni igiki tutegereza kwiga ko tutegereza kwigira ku bantu bananirwa utanza karoko ubwa mbere nkwereke ubwa mbere ikintu je nibaza nukubahuka
bakivuze ubwa mbere bavuze kwiyemera je mugabo mvuze kubahuka mvuze kubahuka kuko hariho umuntu ashobora kumva ngo ni kwiyemera agace genda yagaye ni barabara atacakagara kubahuka no kuvuga iki cyangwa gushira amanga nukumva yuko ushobora dabwa mbere na mbere yuko bajya bose babishitseko hari abatanguriye kuri zero batanguriye kubusa umaze kubona yuko ari abantu batanguriye kubusa rero ubwirageza gwaguka nawe ukavuga ati jewe ku bwenge yabivuze ko kuba ufise ubwenge bukora ukwiyumvira ati jewe nkora iki niki kuko umugambi wose utegereza kuza ari umugambi ufise icyo uterera mu iterambere ry'igihugu umugambi wose utegereza kuba ari ikintu kije kuzana valeur ajoutée mu iterambere ry'igihugu ndakunganiye umugambi udafite iryo terambere nta na hamwe umugambi igihugu ni twe no umugambi tuza kugira akamaro umugambi atamwe kuza kurondera hari akandi kantu je nabaye nsa no gutekereza ko ahantu dukunze kudanirirwa ku rundi ruhande ushobora kwiyumva ati ngene gukora amasabune sivyo ngo dufite akaro k'amasabune ugaca yumvira savonori ikora amasabune ngaha mu Burundi savonori ugaca yumva ati savonori ni big industry ni company niya ikora amasabune rero nkaje gabasha nzokora amasabune 300 ndadandariza mu nzu bishoboke ugaca yumva ati oya tuba bidashoboka tugaza kwikora ikindi kintu ugasanga wiyumvira ati ugiye gukora ikindi dufate nk'amazi ati ndibutsa nakana karakora amazi ukumva usanga hose ibyo kwimva gukora byakozwe n'abandi byabaze gufatwa n'abandi ngene ubworozi inkoko nuzengaho hepfo bayita kuri kotebu ziruzuye none jiwe nzoca njya kugira ko nsokera hehe neza sinzi aho cyumvikana ubundi reka ndakubira akabanga mu bintu by'amakuru ntaguciriyemo kandi uvuge akantu washobora gusa ikintu kimwe ikibavuye ngaje jewe nibyo mugomba kadondagura byose twavuga no munsi mvanye ikiga cyo kuvuga ati kwiyemera no kuvuga ngaho tukiri ngaho bo bavuze imitahe kwiyemera rindira gato kwiyemera kubera ko nubwo kuri kote ubadandaza inkoko nubwo mutoyi bashora inkoko nyinshi nanje ntegereza kujamwe mu bandi ariko baba watanguye nka kugiye yavuze ati ukiga umugambi nta mugambi uzi gukora wowe wenyene abandi atakoze ukuvuga sinzi uwo mugambi uhavuza nawe abandi batakoze rero ikintu ndiko ndavuga umugambi wose urashoboka ico numvise mwako muravuga ngo habariho ntuzenye nka savonura n'iyendisi nini ugasanga no hariho ibintu byo aho tuba tugiye mu matekinike nawe kudandaza amatekinike yo gucuruza no gukora kubanza kubaka projet n'ibintu bitandukanye ariko ibi byose nabyo n'ibintu bijana kuko umuntu wese adandaza ku rugero no kugwega gezeko ariko akandi kantu kamwe imigambi yose wotegura utiyumvire eske nibiki abantu bahurumbira kurusha sivyo turi kumwe ego ubwo buri kuri ihenda no ndakubwira ahantu tugomba kuja tubande tuje kuri ibintu bizimba ibintu bizimba kuri ari biki yego abakoze dukeneye rero ibintu bizimba kubera ari bike bamwe nabo baja kubikora ko bagifise ubwoba bwo kubijamo ni kuvuga iki erega ntabwire hariya bamwe baja ku ibintu birazimvye ko rero gihari rero ariko baracafise ubwoba abantu bahuka gukora iyo twiyumviriye valeur tuvuze valeur ajoutée nituba tuvuze ko savonori yazanye isabune nako tuce tuzanye isabune ngo birakwiye twiyumvire ko savonori yazanye isabune kabigurwa amafaranga 1000 jewe nta kuntu nokora isabune kugwa amafaranga 200 aho naho rero bivana sivyo ingredients kuja wariko akivuga sivyo eski ngiye kurondera dufate bijya by'amasodium bikibo bagenda bongera ibirungo majamake sivyo bizimbura ivyo bintu iyo sabune zo bwikora akadanza amafaranga 200 sivyo na mwanya zijya big companies bafise time niniya turi komwe bafise uburyo bukwiye bagiye dufate nka urumwe na umutoye sivyo ukagenda kuva ati hinge shemwe uburyo bwanje uzo bati none sabune nayikatanga gusha 200 eske nzoba ndiko ndunguka ndiko ndahomba bivanye na bijya birungo wagiye urakenera kubera ko kira kantu kose ugiye muri business utegeza guharura neza cyane sivyo neza cyane rero ndibaza majamakeyi nibi byose kuba ngo baca ugiye kubatinge nkore amasabune nkatagura yangahe basuje munsi y'igico cyane uzenye cha savonoro cyo ndibaza ariko waharuye neza kubidahomba
amajana woyikata bigakunda birashoboka ariko ubonye yuko uja guhomba nenga uri ko afasha ugiye kunuza muri business yo gufasha bene gihugu yego wagomba kayireka en fait ikibazo kiri ahantu kiri nuko wabivuze neza ugwaruka dufise ikibazo cyo kubanza kuraba yuko tubanza kuraba abantu bafise ibintu bininiya bacubona umenga ibintu byose barahije kubikora ariko hari umwa kudushobora gukora ivyo bintu bikagenda ku mafaranga makeya bivanye nabo n'ivyo wakoresha uno munsi dufate umufuko w'amakara uriko ugugwa amafaranga ibihumbi 50-60 none wibaza yuko reka ndamuvuge nubwo atarishe publicité wibaza ko ugiye kwa Delphin kaze Delphin wibaza ko umufuko w'ibiro 50 uza kugura amafaranga bijye makara kora ngo bakora ni kind of need ni bya kind of mbaye n'ivyo wibaza kabiof wibaza ko ayigusha amafaranga na ni kuvuga Delphin yari yumviriye ikintu kiza gusubirira amakara araciyumvira kandi ico kintu kiza kiri ku mafaranga makeya apa yico kintu kubera ko amakara bayakora mu biti Delphin nayo makara akora ntabwo yakora mu biti ni kuvuga ngo vya biti bahora bona yanziro bahora babonona Delphin yamaze kuyikingira ico ndaco urumva ufatiye kuri Delphin tucombe je nanje ahantu mpagaze mushako buri umwe wese acisha makarongo avuga ati je nta ntegeza gufatira aho kugira nkore nka Delphin nakaro twatanze Delphin yazanye ibintu abantu batamenyereye ariko arashira amanga aratinyuka aravuga ati je nubwo batabimenyereye hariho ukumbura baba barabikoze imbere yiwe birabananira kumbure mu mahanga hari ababikoze barabishobora abari bo yigiyeko kubikora none nkuko Delphin yabikoze akabishobora ntihogira natwe nk'ama experience tuba dufite mu byo dukora wowe ibyo ukora wabivuze nawe ibyo ukora guce buri umwe wese mu kagambi gatonya yo bafise bavuga ati reka nanje shira vision bazi gituma ari vision aho rero bace bahasuriye ni vision bazi gituma ari vision ndakora gituma ari vision mvuye kuri naho cyo reka ndakora gituma ari vision Delphin bijya nyakoze ntabwo ari umuntu hambere yabikoze si wo muntu hambere yabikoze iyo ugomba uje mu kintu nturabe ngo hari ngo bamaze gukora ngo bamaze kugera kuri wowe vision yawe igarukira he nukuvuga hano Delphin aho yabonera vision yiwe yarafise n'uburyo bwo kuzokora ivyo bintu niyo ashaka kubishikana bisigura iki umuntu wese agomba guhaguruka ntabwo haguruka ngo mihore isabone uvuga ati ngo mihore isabone ngomba kizodandaza gushaka urugero rwahe nzoyidandaza gute ibyo sinyo ntegeza guhaguruka wamaze kwiga kuko nimbo kwiyumvira kuko nimba wiyumvira yuko uzozana ikintu kidasanzwe abarundi badafite canke kwisi gidahari uri kuribesha nikizoba ico kintu nikizoba bisaba rero uko ugira kwiyemera ukagira guhaguruka self confidence hama ugategura nibiherekeza iwo mugambi wawe y'ubifuza kurakoze cyane wewe nawe warufite icyo kivuga ko ngaho umujyo make y'uko akati Delphin wonyine nagikoze jewe narigeze kwitekereza sivyo ico gihe namagaye namubyaranje ari mu Shinwa ndavuga ati umugambi wumva gute eske byokunda abo ati byokunda ico gihe ndagegeza kumaza ni machine kunzigurwa hari mu Shinwa ibintu nk'ivyo arambwiye ariko we ntarasanzwe yemeye ati niba ubikeneye no kubariza cyangwa ndakuri bungera research sanga muri Brazil barabikoze byo gutora amasashe iki amacupa ugakora imigambi yo gukora intuze amakara cyangwa gukora amakaro sivyo sanga no mu Burundi kandi barabikoze mvuga none igikino bakora abandi batarakora nkuko Amerika ivuga sanga nari kano kaje gukwika mu mutwe ndaboti nta kintu na kimwe niko namaze kuyishiramo noje kuba ndatanguje cyangwa ngiye gukora turikumwe abandi batakoze gusa je cyagira ko nsaba na leta sibyo leta muvyeyi ati wararavye byose usanga yuko nta kintu na kimwe uje kuvuga ngo niyumvire ubwanje mu Burundi batakozwe sibyo nageze no ngeraho no kwiyumvira gukora amasandare ibiki nsanga abamasayi niho biye sanga no ndatakaza umwanya majamake oja no sugutakaza umwanya diga ugwaruka ntegeza kwiyumvira ni gute dutegeza kwiyumvira gute ikintu kigwa amafaranga 10,000 dugomba gukora ibintu byinshi kuje kiva ku mafaranga 10,000 kije ku mafaranga 200 aho naho rero ariko sindasaba leta ndaje kugaruka ko sinabyibagiye aho naho rero nukuvuga yuko muri iyo nzira ukunda bitahura hariho benshi ugwaruka wicaye sivyo
so ngo batinya gukora cyangwa gushira imitahe ya umuntu uziye mu bamwe babona abanebwe tuvuge tusubire tikomwe ugwaruka bw'u Burundi kijike niyo n'abanebwe nabona abanebwe na mu gice cya kabiri tuzotigaruka nabone ariko si bose tinya gukora kandi turabanebwe tukabandanya turira ubukene mu gice cya kabiri sorry kabe ntagaciyemo gatoye simuze ko bose ariko ntukijeho cyane genda kuri kaya kantu wari wahereye kuvuga ati ndabiraba byose sanga byarakoze birahari wacu ufatike jewe n'ubu ikintu yakuza mu Burundi haba bati ndacagenda kuraba hinga nda novinga ntaravye ivyo nabonye imwe nabibonye cyabagena zambe bazawe imbe of course nizo nahera no kwiyemera bye no kusenga zimwe hari mucankuzo hari ni mu ntara ya Rutana rero wowe ucunasanga byose byarakozwe ako je sinemenye nawe byose byarakozwe sinemenye nawe singo twemeranye singo twemeranye kandi ntabwo nguruvanga uzigituma umbabarire ku biharuro byiwe yakoze ushiki wacu abayibaza ngo turiko turamunigana ijambo ariko baraza kuvuga igituma novuga yuko urwaruka rwinshi rwuma ruryamye hariho benshi ashobora kuba bafise mentality nk'iyo bavango byose barabihejeje icyo kinjo dushaka gukura mu mutwe urwaruka Uburundi kiracari igihugu cyo gukoreramo imigambi myinshi ndabireka karo gatoya muri tourisme dufise iki Visit Burundi nziza ubu tugenda guharura hariya muri ntuzenye byo ya tourisme Visit Burundi nziza amafaranga na gute mu gihugu yiga niduharura ivyo dukora ngo twakoze ama brand twego duharura valeur ajoute ku gihugu Visit Burundi nziza amafaranga na gute akaro ni karo gatoya sibyo aha mu Burundi wombwe ko ari society ikora amashokora none shoka zadana ziyashirwa niki ofite abarundi ugiye je no kugitabo nanditse ku byo tugira kuri ntuzenye kuri cyo n'igice cya kabiri oya icyo ngomba kuvuga nanditse ku bintu kuri exportation na importation y'u Burundi aha muri East Africa muri East Africa u Burundi n'ubwa nyuma bufise ibintu busohora hanze bisiguri nico akakanuzanye niko nagomba nsaba bisigura iki rero bisigura yuko production y'u Burundi ni hasi ari cyo gituma ugwaruka nitwo kwitwaza ngo nakina ko dufise aho ugwaruka ituve mu mashuka duhaguruke nimba ari vyema tubidandaze d'une façon professionnelle nimba ari amanuzenye amagi tuyadandaze d'une façon professionnelle ikintu cyose tugigire professionnel je wombwira ukuntu amavuta amamesa y'igihugu cyacu cy'u Burundi ukuntu tufise amamesa meza mugaba amamesa dashobora yuwacu dashobora no gusohoka ngo aje mu gihugu cy'u Rwanda kubera iki urumva ivyo byose biri mu kagihaza igihugu nicihagije kwiza production byose rindira tugenda singo ngo twemezanye sivyo wowe ufise ibyo ngwaho naje ufise ibyo gwanye sivyo ariko kijya kintu hari akantu wari watanga kuvuga ati umwimbo sivyo ubari mukeyi bibaza ko yiva kuki sivyo aha natwe rero tuhongeye tuhasabe leta kubera ko hari ahantu menga twebwe ngaha mu Burundi mu bihugu byo muri East Africa nitwe dufise amahirwe make yo kuronka umwanya wo gukoresha abantu sivyo n'umwanya wo kurondera ubuzi twari bijyanye tugeze kuvuga ubushida sivyo ati gute aro nasamwe ndayirageje kumva ko menga ikintu cyane kiri mu ndoto yo ndose ukuntu kivuga leta irakwiye kuraba sivyo ariyo hano nerekeza kuri OBR sivyo nta kuntu bokumva ko ari umuntu afise umugambi wo kuzana imashine sivyo ishobora guhindura zantu zashokora ko avuga byavyema byabiki byose acazingiza atarishikore kugira borohereze niho ngoma nerekeza sivyo rega mugisha ivyo no birandireko cyane ivyo ndabikwemerera biri mu kiyago higira kabiri kumbura no munsi tugira twigisha ugwaruka uburyo bukitwotinyuka mu kugira tuce tubikora hamubwa kabe nazoca tuvuga okay none ko natinyutse gute n'igihugu cyo rega ni handi nico nako nderekeza ko ntukije ko twaba tukirandira reka genda ngo ameze sivyo cagago ndahejeje sihinda rero no kuvuga yuko dusabe leta niba ari rwagwaruka rufise umugambi kandi batinyutse kugura mashini zabo kubazinjire mu gihugu baborohereze kubera ko nta kuntu je kugura imashini y'ibihumbi
30 by'amadolari ucyenshika ndarisora ngaha ibihumbi 15 tureka na 15 dufite 20 cyangwa 15 by'ikora none umva eske mugisha babeshe simbeshe uburize bugisha jewe kuri jewe leta y'u Burundi gusa no kwa muri leta y'u Burundi ntacu yishinje reka ndakubwira igituma twebwe kuno mwanje niyagiriza yuko abajene ariko tugisinziriye nitwe tugisinzira turacafye bwabwo reka ndakivuge kugira cyo tugisorezaho amana mademoiselle hariho ibanki y'ugwaruka bije yashiriho ugwaruka kugira ngo ugwaruka rufise imigambi rugende rutegure imigambi myiza baruhereza amafaranga nega amen ariko ibyo nabyo rindira gatoya niko ndaza hariho payeje yaje inyuma ya bije iyo nayo yaherejwe amafaranga na guverinoma y'igihugu kugira ngo nayo ishigikira ugwaruka n'ubu nyine tuko turavugana rimeje gusoma abajene bahawe amafaranga 15,10 ngahi Bujumbura byo kuri iyo migambi ariko naho hambavu yico hariho banki y'abakenyezi yitwa BDF nayo yahaje kugira ngo ishobore gushigikira ubwo abakenyezi abigeme ndetse n'abakenyezi mu migambi y'iterambere. Okay, gatoya hariho banki yitwa BCAB yaje kugira ngo yorohereze abantu babarimye hama nagomenda kugiza ukuri jewe kuvyo nanditse ko buri gitabo wibagiye na BHB ivyo sinashatse kuzijamo no mu bantu bashaka kubaka BHB barabahereza amafaranga bakagenda bakubaka sivyo ahubwo ikintu gihari twebwe ntituratinyuka ngo duhaguruke ngo twandike imigambi mizima kugira ngo izo banki zizoshobora guhereza amafaranga zizoguhereza amafaranga mu gihe zitabonye la valeur ajoutée wewe uzanye muri gushaka cy'u Burundi hama kuvyerekeye amashini ava hanze nta mashini n'imwe ije ku iterambere ry'igihugu ije gukora production itari exonere muri OBE iyi question gusa yuko gusa ukurikirane procedure ukaba wabisabye ziraba exonere neza zikinja zigakora akazi urakoze rindira gato mugisha iki kiyago ni kirekire cyumva sindagiciriye hagati usayemwe ivyo byose uvuze ndazi birahari mu iki gihugu cyane twishwe no kutamenya basi nko mu gusozera iki kiyago nabemere ko kizobandanya kandi kizoca gihera hanyene kugira abo tuzigisha ubukurikira ubutaha mu gihe kiza bazoce bava ngaho banditse imigambi yabo baja kuyitunganya nk'akaye kajambo nkaho wogira ubwo rwaruka jewe ico novuga ugwaruka twifukure kuko umwanya n'uyu twifukure ubureta twifukure umwanya n'uyu jewe ndabizi ko hariho ugwaruka muri uno mwanya biriko birakunda ko bahaguruka le premier juillet nimba nibuka neza muri payeje hadefiye abantu barenga ibihumbi 10 na bingahe none baronkejwe akazi ku mafaranga payeje yatanze kandi nabo bahereje akazi abandi n'ubu buguruye irindi dirisha kugira ngo tugende tugire iki tudepose y'imigambi ndifuza yuko ubutaha ubukurikira mu gihe kiza uzoza wabyize uzodoye n'ama procedure kugira dushike muri payeje dufata ahubwo ndibaza nta kibazo gusa ikintu kari rero ugwaruka twifukure tubaze kwifukura twubahuke tubaze kubahuka twicare twiyumviririze ku migambi tugomba gukora tuyihereze forme tuyihereze amafaranga tuyihereze intumbero hama n'ibyo binagoye turondera abantu bamaze kubitera imbere babidufashemo kugira ngo dushobore kugira iki kwegera aho novuga ama institution abijejwe bidakunda nabo twegere n'abashoboye kugira bishoboke urakoze cyane mademoiselle wowe ku bwawe nk'ijambo rya nyuma wabwira abariko baradukurikirana nabemere kwikiyago kitohera comara n'amasaha ucankanye cyane ariko nka wewe bivaye n'ikiyago duje gukora ngaho nakaye kajambo ka nyuma ugenda utekereye ubura umujene cyaye buri waruka rudufise indoto zo gutinya twavuganye byinshi haro byinshi byo gukora sivyo kugira ubu nitwagaruka azoceva avaho agenda avuga ati genda ndanditse umugambi ikintu cyambere cyo ndabemereye nibaza yuko mu gice gikurikira ntege byase bikunze neza ko bandi mu kiganiro gikurikira ikintu cyambere nyamukuru numva no babwira reka ndabadondagurire imitahe mike kuri jewe si kuri bose
ikintu ca mbere cyo baza kunyuzamo nkababwira ubuzima jewe mbayemo canke Emma bayemo canke abayemo canke Mugisha ntibugomba gusa n'ubwiwanje neza cyane nimba yoroye inkoko jewe nkaca norora inkoko jewe ntibizogenda uko byagenze jana kwijana ashaka kunguka ariko yunguka zitanu mu ndwi jewe ngunguka zibiri kandi nkaba ndiko ndunguka rero tureke gucika intege turabiye ku bandi kandi ndetse no kwicara muhira ngo tureke kurabira ku bandi kubwiwanje akavuge imitahe ine ishika kuri ine nogomba kuvuga ko kuri no munsi ubwa mbere navuze ko ari ukuyemera ugira kabiri navuze ko ari ubwizigiro ugira gatatu no kwiha umwanya navyo niko nshaka kuvuga yuko mu kiyago gurikira ndashaka abantu bose tuzogiranira ico kiganiro tuzokushana kugira tuganire buri umwe wese azoze yateguye imitahe ishika kuri 3 canke 4 wewe ashaka kuba ariko arakoresha canke abona abo kwifuza gukora bakifukura kugira ngo bakore abona ko ikwiye gutangura umutavugira kane navuze ugira gatatu no kwiha umwanya kwiha umwanya no kuvuga iki wowe no kwiyumvira imbe ngomba gukora iki ngomba kuja hehe ngomba gushika hehe ndiko no munsi ngomba kuva mwiki ikigira kandi navuze ko ndavuga ine yonyene reka turabe no kubandi twigire ku bandi turabe mbega naka ari mu biki byagenze gute reka ndarabye yarabitoye utaramunaniye ubwirizwa kwegera uwo byananiye n'uwo byakunze kuko abantu bose bagomba gukora inyigisho bagomba kugira inyigisho uwo byakunze uwo bitakunze so reka rero nitwigo turarangira gose kandi novuga ndateye intege cyane urwaruka cyane rero bimwe bisumba n'abandi bose urwaruka rwo wafashe umwanya ukudukurikirana nuko ukaba wafashe umwanya kumva yuko tutariko tuvuga amashobi zagiye atandukanye y'umuziki kanaka byabaye hirya no hino amasanganya yabaye byiza byabaye iki niki nukuri wumve ngo iyi ni intambwe ya mbere nimba ushaka kumviriza abantu no kubaganira ibintu by'iterambere nyene igihugu ushaka gutera imbere biciye muri wewe nukuri wumve ngo uri intwari cyane reka rero turakaze cyane abandi badukurikirana n'ibiganiro byose bikurikira kugira ngo tuzoganire ku bikurikira cyane byimbitse ku mitahe nyayo rero nk'uko turabivuga muzokurikirana ikiganiro mutoye n'agakaramu murakoze cyane neza cyane nyakubahwa ntawe nk'urwaruka rusanzwe rwo mu mahanga arakoze kumva umajenera ati akajambo noteka waje abandi bavuga ngo akajambo ka nyuma sinemeza nk'akajambo ka nyuma naje nzogaruka rero majambo akaje ikintu kibona uvuga nuko urwaruka vraiment hari gusanga urwaruka rumwe rw'urwaruka usanga bakatakaza umwanya bagatakaza n'imyaka iyo utakaje umwanya ukatakaza imyaka of course kintu uvuga urwaruka twirimbure tumenye nibiki dukeneye sivyo eske umwana ariko kantu je nkuna bati umwana kuba taravuka azoza mbaza ati papa wamaze iki mu gihe ntari bwazi sivyo eske wamariye iki tikomwe ari naho n'umwanya wo kwitegura kugwaruka mu gihe uzi neza ko rugwaruka ukiri munsi y'imyaka 40 utatanga kuba ati hinge nisunike nshobore gukora ikintu umwana azosanga azovuka ntagenda kumusabira kwa kana gusabiriza niko nabivuga gusabiriza byo byiza n'iteka kuri wowe n'iteka ku bantu bagira gute bazo ati kanaka n'umupapa mwiza yarateguriye abana biwe ibyo ndibaza ni cyane ni murakoze cyane yego reka ndabashimire cyane murakoze ndagushimiye wewe wafasha akanya keza murakoze ubwa mbere ko gufata umwanya wawe ukampa aka kanya kose tukicarana amasaha yose reka nshimire nawe wadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera tukabana muri iki kiganiro ndabashimiye cyane murumva ko duhejeje kuyaga ku bintu byubaka urwaruka ku kintu cyo dufasha kugira nimba wowe ufise ico wateguye canke ushaka ico kwimarira mu buzima nk'umugambi duhejeje kuyaga ku kintu cyo kumara ubwoba fatira nga ubugira kabiri ikiganiro kizokurikira ndakwemereye neza yuko uzova uteguye umugambi wawe ku buryo tuzogera muri 2024 wowe umaze kugira umugambi wishikanyeho kandi umaze kugira ico ukumariye mu buzima bwawe reka rero ndagushimire wafasha akanya keza ko kudukurikirana ubwo ico ndakwifurije no kugira ubuzima n'amagara meza nakagaruka murakoze bye bye